Ndongeye kubaha kaze mu kiganiro cacu impamba y'umunsi. Uyu munsi Imana yaduteye iteka, ntituri twenyene, turi kumwe n'umushitsi. Reka mu cubahiro ciwe tumwakire atwibwire. Turaguhaye kaze. Nitwa Nishimwe Colombe, ndi umutumire w'impamba y'umunsi. Amen. Yatubwiye ko yitwa Colombe, akaba ari umutumire w'impamba y'umunsi. Uno musi hari ico Imana yashize ku mutima wiwe. Nifuza yuko yokituganiriza kandi nawe ariteguye. Reka tumuhe uno mwanya. Uyu munsi nabazaniye ijambo rivuga ngo nakure cyane Imana itogukura. Twifashisha ijambo riri muri Samweli wa mbere 16 ku murongo wa 11. Avuga ngo maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Aramwishura ati hasigaye umuhererezi ariko rero ari ku ntama. Nuko Samweli aramubarira ati tuma uja kumuhamagara kuko tutari bwicare ngo tujye ataraza. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'umutwe rivuga ingene Dawidi yarobanuje amavuta. Igituma avuga ngo ntakure cyane Imana itogukura. Dawidi yari umungere, birashika haza umukozi w'Imana kuburomanuza amavuta, ariko se yerekana bakuru biwe kumbure bamusomvye igihagararo, kumbure bamusomvye ubwiza, kugezaho n'abakuru biwe barahera umukozi w'Imana arabaza sati bega ntabandi bana ufise? Se wa Dawidi abona kwibuka ngo yego ngo ariko nagahererezi kari inyuma ku ntama. Nawe uyu munsi urashobora kuri kure. Byukuri sinabaye umwungere, ariko ubuzima bw'umwungere ndabuzi. Abari kure ahantu mw'ishamba, inyuma y'ibitungwa, ahantu nyene hataboneka hatagaragara. Ariko ngoma ndakubwire ngo hiyo nyene uri. Aho nyene wibaza ko ari kure. Aho nyene wibaza ko atanumwa kubona atanumwa kuzi. Imana yo irakubona. Imana yo irakuzi. Nico gituma ndakubwira aho nyene uri, aho nyene wihebuye. Komeza wizera Imana mwene data nimba waramenye Yesu Kristo, umwizere azokuvanayo. Hari igihe batazicara ngo banywe ngo umunsi mukuru utangure utahashitse, nawe uri kunyumviriza uri kure ariko utaramenya Yesu Kristo n'umwana n'umukiza, nta yindi nzira izokuvana aho uri atari Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ashobora kugukuramwo ivyo bibi urimo agagushira heza wiyumvira. Kimwe gusa nuko umwizera ukamwereka ivyawe vyose ukamumubwira, uca wibaza ngo igarabizi kandi arabizi, ariko dusabwa kwama dusenga twinginga tumwereka ivyo turimo. Ndaguteye intege nawe wamumenye, wiyumvira ko umaze igihe kirekire wereka Imana aho haburi. Izera ivy'Imana vyerera igihe cayo ni cagera izohagukura. Ndakuremesheje, murakoze, sabahezagire. Ngenda kubaza ikibazo. Watubwiye amajambo akomeye yuko ntakure Imana itogukura. Iryo ni ijambo rikomeye. Nawe ufise intahe, uba ufise ikintu wibuka aho Yesu yagukuye kandi vyari bigoye, nkuko Dawidi Imana yamukuye hariya arikamuzana. Urashaka kudushingira iyo ntahe tugafashwa? Yego nanje narahaciye. Ibintu vy'ishuri byarashize ahantu kure, kuburyo ko niyumvira ko nanje ndi nyuma ntazwi, ariko nabonye Imana. Nagize umwete ndiga hama senga Imana impaguheza amashuri. Ntere ndemesha abantu baraho hantu biyumvira ko bari kure, biyumvira ko batazwi. Senga Imana hamugira umwete mwene data. Izoguheza, izoguha gutsinda, kuko ibibazo bihari si ivy'ishuri gusa, n'ibibazo by'ubuzima birahari. Niwizera Imana izoguha kunesha. Ndasubiramo ngo hari umunsi batazicara ngo banywe bafungure udashitse. Sagohezagire. Umwami Yesu abagiriye neza, atugisha amajambo akomeye cyane. Nta kuri Imana itogukura. Ariko ikibazo niki, nimutarakira Yesu ngo akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hari ahantu nyene bisaba yuko ari Kristo wenyene akwiyumvirako, kandi ari we wenyene ashobora kuhagukura akagushikana n'ahandi. Reka dusenga Imana. Reka dusabe Madame Colombe asengere abakunzi abariko baramwumviriza, kugira ngo Imana nabo nyene bibuke Colombe nawe nkuko yakwiyibutse. Ego dusenge. Yesu Kristo, ndagushimiye uburyo uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Mwami ndagushimiye ku mwanya mwiza kuganira ijambo duhaye. Ndakweretse abantu bumvirije ijambo. Mwami harabemeye kukwakira kugira ngo nabe uzubakure habi bari nkuko nanje wahankuye. Hari n'abandi bakwizeye bakiri ku mavi basenga, wishyura isengesho ryabo. Urakoze Mwami, icyubahiro inganje ibivyi wabo ubu nibihe byose Yesu Kristo. Amina.
turabashimiye cyane Colombe, umwami Yesu aguha umugisha. Turashimiye abakunzi ibiganiro vyacu impamba y'umunsi, mwari kumwe na Kamikazi, umutumire wacu ari Colombe. Uba wifuza kutwandikira urashobora kutwandikira kuri 71 21 50